Ndabahe mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu BTV ikaze mu makuru twabateguriye kuri uno wa gatanu turi kwigenekerezo rya 2024 mu kwezi kw'icenda 2021 mu nkundire ano makuru ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko Uburundi ubu n'abarundi atakindi bahanganye atari kugwanya ubukene. Yabishikirije kuri uyu wa kane hariya i New York mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabiteguye muri ano makuru. Nayo abanyagihugu baba mu buterere bavuga yuko igihe imicafu ihari itovaho bazotegwa n'indwara zitandukanye hamwe n'umunuko mu gihe imvura yotangura kugwa. Bagenzi bacu bahaciye nabyo twabiteguye. Amakuru saya gusa n'andi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndabibabwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko abarundi atakindi bariko barahangana nayo muri ino minsi kiretse ikibazo c'ubukene hamwe n'ikiza ca COVID-19 cugarije isi. Ivyo yabishikirije ari imbere y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ibihugu bihurikiye muri ONU hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubirwamo mu Kirundi na Niki Chiri. Cette 76e session de l'Assemblée générale se tient au moment où le Burundi va fêter la 60e anniversaire de son indépendance. Iyo nama isanzwe igira 76 ya ONU ishitse mu gihe Uburundi bwitegurira guhimbaza imyaka 60 yeze twikukiye kandi twinjiye mu muryango w'ibihugu bigize ONU. Iyi nama ishitse ku bwanje mu gihe gikwiriye ku gihugu canje kuko bidutumye turonka akaryo kuko bayagira intambwe ishimishije Uburundi tugeze ko haba imbere mu gihugu muri Afrika eka mbere no ku isi. Uyu munsi kugarukana amahoro, umutekano, imibereho no kunywana kw'abarundi sagashesheshwa rumuri. Umwasi umwe Uburundi busigaranye atari kiza ca COVID-19 twese dusangiye nubwo guhangana n'ubukene. Nabwo twarabuhagurukiye nabe n'igihugu bose b'abarundi mu kubugwanya kugira dushikire ihangiro twihaye kugira umunyagihugu wese ahari abeho neza. Kugira tubishike ko twarihaye amahangiro makuru atari make twashize mu rutonde rw'imigambi ya leta yo kwiteza imbere yo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Umugambi uteye igomwe kandi wo guhindura udodufasha gutera intambwe twihuse mu bijanye n'imibano hamwe n'ubutunzi washizwe mu ngiro kuva mu mwaka wa 2018. Ubwa mbere kugwanya kugibiturire abasesagura amatungo ya leta, kugwanya ukudahana ni bimwe mu migambi ya leta mvyeyi kandi nkozi déjà en marche depuis 2018. D'abord, la bonne gouvernance et la justice sociale. Pour ce faire, la lutte contre la corruption, les malversations économiques et la lutte contre l'impunité font partie des priorités du gouvernement, réputées, responsables et laborieux. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihe kuri uno wa gatanu ari umunsi mpuzamakungu ari naho hahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya indwara y'umutima. Abaganga bayivura bavuga yuko hari indwara z'umutima naho bavura ziguma zitera ingorane. Vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe hari kuri uno wa gatanu hariya muri INSP. Ni nkuru tubaza Peniera Kazemwami yimenyereza kuri mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima. Ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara y'umutima bari baramutse barabira hamwe ibijanye n'indwara y'umutima bita cardiopathy rheumatismale iterwa n'amangine atavuwe neza canke atavuwe. Iyo ndwara ikaba igwiriye mu bana. Muganga Constantin Nyamuzangura aramenyesha ibiranga iyo ndwara. Abana baba bafise haniniya n'ibimenyetso bijanye no guhema nabi. Abana bagwaye umutima barakunda guhema nabi. Ni ibimenyetso bijanye nuko abana baruha vuba, baruha n'ingoga, ugasanga ni abana badakina nk'abandi. Ibimenyetso bindi n'abana bakunda kudidagiza umutima wabo ugasanga uri kuriruka cyane. Iyo bigeze kure rero hariho n'ibindi bimenyetso nko kuvyimba ibirenge,
hanyuma n'abana muri rusange usanga badatora umubiri badakura neza nk'abandi bana. Rero iyo umuvyeyi abonye umwana akunda kurwara indwara za angine akabona ntahema neza, akabona umutima uriruka cane, akabona umwana atameze nk'abandi, adakunda gukina canke aruha cane, ni vyiza yuko yo gutangura kwiyumvira ko uyo mwana yoba agwaye iyo ndwara y'umutima bita cardiopathie rhumatismale. Iyo ndwara y'umutima bita cardiopathie rhumatismale niyivuwe ingorane ntiziba ziheze kubayigwaye. Ivyo bivugwa na Butoyi Alex arongoye ikigo Bon Samaritain. Haraga parti uruhande bitwa valve rufatwa rumaze gusinzikara impaka bakubage kandi basubirize nakandi k'icuma valve mécanique. Kubera rero ari nyama hagema akantu k'icuma bica bisaba kuzoza ku muti ubuzima bwawe bwose. Iyo ni ingorane ya mbere. Ukacugira inkovu ku mutima. Benshi ntibabikunda. Kakuma bagushiramwo karavuga kavuza urwamo. Ugaca ku muti ubuzima bwawe bwose. Imiti kugira ngo amaraso ntabe nk'amazi gose canke amaraso ngo avure amire kujya kubuyi, iyo miti nikigufasha. Kugira ngo rero umenye ingene amaraso yawe ameze, hari igipimo bamugirisha buri kwezi. Umva niyo ni ngorane kuko biri kwa mahera, niyo miti na mahera. Ariko ubishoboye urabaho nk'abandi bose. Hanyuma rero ikirengaho ku bantu b'abakenyezi nk'abakobwa bari mwako kuma ntibirekuwe ko basaminda kuko bashobora kuba mu impanuka gashobora no kwitaba Imana. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima ukaba uhimbazwa igenekerezo rya 29 Nyakanga uko umwaka utashe. Penyera kaze mwamurakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje nayo ibikorwa byo gusanura ibarabara rica imbere ya zone ya Buyenzi rija kwisoko ya Ruvumera bigeze kure nkuko bagenzi bacu babibonye bakavugana n'abasanzwe bakoresha iryo barabara bavuga yuko iryo barabara ryari bateye ingorane bakanasaba yuko ayandi mabarabara asanzwe ameze nabi nayo yokorwa. Ni nkuru tubaza Jire Nakimana nawe yimenyereza kuri BTV. Nkuko twavyiboneye ibikorwa byo gusubiramwo ibarabara rija ku isoko yo mu Ruvumera umanukanye ibarabara rica hafi ya zone Buyenzi bigeze kure. Abasanzwe bunguruza abantu baciye muri iryo barabara barashima kuko ryari ribi cyane. Izo tugiye kungukana byinshi kuko iri barabara ikunda guteza amagisida cyane. Ese iyo turi nk'imvura itanguye kugwa ko hari abantu benshi bakwepera ibishimo gacu usanga agiye gukwepera ku wundi muntu imbere y'undi mundi mukora wundi muntu gacu usanga biteje amagisida. Abo bene gihugu bagasaba ko n'ayandi mabarabara yokorwa. Ikintu twosaba leta twosaba umuvyeyi wacu yuko dufasha bakadukorera n'andi mabarabara yose iri bakarikora gushika iyo rihereza kononekara arikora bakungira akadukorera n'andi mabarabara yononekaye biba vyiza cyane gusuma. Ivyo biruko mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hacibonekeza amabarabara mabi yuzuyemwo ibinogo bigatuma kwiyunguruza bigorana. Mu bijanye n'imibano abanyagihugu baba ahegereye hatabwa imicafu muri zone ya Buterere turi muri komine Ntahangwa ni hano mu gisagara ca Bujumbura basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira iyo micafu irabe ahandi hantu ishobora kuyita. Abo banyagihugu batinya kwandura indwara mu gihe imvura yimirije kugwa bakavuga yuko n'umunuko batazowukira. Arlette Mugisha. Bamwe bararirimba ko agatasi kageze nk'abarimyi abandi nabo bakarira ko batabona aho bagiye kugahungira bitewe n'ingene babona imiserege imwe itandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ize yuzuye amazi ku kavura gato kaguye bitewe n'imicafu itandukanye itabwa muri yo bigatuma iziba abari ku ruhande rwahegereye ahategerezwa gutabwa iyo micafu muri zone Buterere nko ku Bumwe hamwe no mu Kabusa nabo bati tweho turagowe kuko umunuko udukoko tuva muri yo indwara ntitubona aho tuzobihungira. Imvura rero ubu yatanguye aranuka cyane yani aranuka cyane. Ni ngorane ntubona ayo mazi yirabura yatemvye ngaho aho hose menga naho barongeye zakawa zakera aha cyamanuka himinura amazi yava mu gihe yarara yirabura kandi azanuka. Haraho indwara gufatira mu gatuntu bikanka yuko ukorora
n'ibindi nyene bigufatira nyene mu mazuru bikankaye ko yuko hema bijanye n'imyotsi nyene baza baraturira. Abo bene gihugu batandukanye bose barasaba bati leta n'ivyeyi kandi inkozi nitabaranye iturabe ryiza idutorera inyishu imicafu ije aho ikwiye kuja. Tuyisaba ko leta mvyeyi leta nkozi yokora nyene nk'uko ari leta nkozi ikadukurira ibi bintu imbere y'imiryango kweri ikarideparase ikabishikana aho byagenewe mu kibanza cyayo hariho ko nk'ubu urabona ko hari indwara nyinshi ziguma zaduka turashobora kurwara indwara tutazi bihanutse kwiriyarara. Ivyo bikaba biri uko mu gihe no ku nzuzi zimwe zimwe za hano mu gisagara ca Bujumbura nka Nyabagere muhana handi hakicibonekeza abata iyo micafu muri zo. Arlette Mugisha na urakenuye ni no kuri iyo nkuru duce turangiriza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatanu. Reka ndabashimire mwebwe mwashoboye kuyakurikirana. Nshimiye kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya, ndabifuriza kugira ijoro ryiza, ndabifuriza kandi no kugira intango nziza yo kurangiza indwi weekend mwese murakoze.